kane igenekerezo rya 30 Ruhuma umwaka wa 2024 abagumyabanga b'umugambwe CNDD-FDD baratunganije amasengesho nk'uko vyama buri wa kane wa nyuma w'ukwezi ku rwego rw'igihugu. Amasengesho akaba yabereye ku cicaro gikuru c'umugambwe kiri mu Ngagara mu gisagara ca Bujumbura. Ayo masengesho akaba yatewe iteka n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Angene Ndayishimiye hamwe n'indongozi zitandukanye. Mw'ijambo ry'ikaze umunyamabanga mukuru w'umugambwe Reveriyano Ndikuriyo yabanje guhoza bene gihugu baburiye ababo muri zone Buringa komine Gihanga, aca asaba abagumyabanga kubumbatira amahoro n'umutekano barengera ivyo vyose vyo batandukanya kugira ngo baze bashike kw'iterambere bipfuza. Imana kazoza ku Burundi bifashe mu 2040 dushobora kwishika ko abarundi bafatanye mu nda bavandimwe tukarengera ibitandukanya byaba amoko, imigambwe, amadini, uturere dukomoka ku n'ibindi, tukagira nyabuna ubumwe twavukana tukaraba mu nzira imwe tuganisha muri iryo terambere twifuza. Tuvyumvise kumwe tukemera guhinduka iterambere rirashoboka. Ubumwe buzana amahoro nikarahara mu ruganda rwacu. Dushobora kugira amahoro turatahura ko abarundi twese turi bene mugabo umwe, ko igihugu c'u Burundi ariyo metso ya twese. Yakaba abarundi rero bagomba kuba ca giti kibi twabwirwa kitigera cama ivyiza. Tubwiye twese ihangiro ryo kuba beza kugira ngo ivyana twambaye bibe vyiza bishimwa n'abantu bose, cane cane abarundi bene wacu. Birinde kuba isoko ry'amabi n'imivumo, nayo abarota badusubiza inyuma bateshwe bati yagiye. Bagumyabanga inshuti z'umugambwe, kubona Imana yabishize imbere iyo kubona kazoza Uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040 ntitubifate nk'indoto. Tuzoshikako nitwakora amaboko mu mpuzu tugakora dusenga. None si Imana nyene itubwira icishije mu nkuru nziza y'amata yuko urondera azoroha, ko udodoye azokugurira. Rero birashoboka. Inyuma y'umuvugabutumwa Isidore Mbayahaga yigishije ko abantu basenga basengera hamwe bisaba ko bahuza umutima n'inama. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaciye asaba abagumyabanga gukora, abamenyesha ko uwudakora abakoze icaha co kwiyahura. Kubera impanuro tuba turatanga tukabona ko hari abaguma ari inebwe batabona kubera imizirikanye yabo icugaye, nico gituma tuba tuti basi tubicishe mu Mana, ngira ngo Imana iyo muzoca muyubaha mucobora ko ari ijambo ry'Imana. Hari igihe namaze ndiko ndigisha Imana, nigisha abantu Imana kugira ngo bayikurikire, mbonera icumuro biguma ari vyinshi ntibahinduka. None abarundi ko bahinduka urazi ngene ubigisha ijambo ry'Imana. Hari amashengero umuyoro yose yigisha Imana, mukakumubona ibyaha biguma biduka ari vyinshi. Uciye mu Mana, iyo wizera Imana utagura kumenya umutaka. Ariko naho nyene hari ibintu bitangaza. Kubera iki tuguma dukeneye kandi twigishwa gutunga kandi bakabitwigisha baciye mu ijambo ry'Imana. Kwiyahura se gicumuro. Kwiyahura ni gicumuro. None wishwe n'inzara kubera wase gukora. N'ubucumuro. None ko mwemera kwiyahura. Erega wase gukora ubu uriko wicira inzira ikujana mu rufu. Uzokwicwa n'inzara. Kandi ni uzawiyahuye kuko warase kubirondera. Babaza
kwiyahura ni icyaha. None wase gukora uba wiyahuye, ntiyumva ko ukwigiha wase gukora. Rero abakozi b'Imana bariko barigisha, aho rero nagira ndababwire muri imbere y'Imana, umenye ko ngaha tuba twaje mu iterambere, kandi inyigisho mwazumvise zikwiye neza. Ukaramuka wewe uri kinebwe, umenye ko uri kuriyahura, kandi wiyahuye ijoro ntuzogenda urihonyoyemwo. Tuvyumve neza ko umuntu yorya yagurije umwimbu yarushe, tutabikoze uko bonjour la pauvreté. Mugabo nagira ndababwire, Imana yamaze kugurura kandi ntizosubira kugara, igihe cyose tuzoguma mu nzira yayo. Murakoze mwese, Imana yabafashe. Twamenyeshe ko amasengesho yatunganijwe ku civugo kivuga giti bagumya banga mu bumwe budacika, dusenge dukore ibikorwa bidushikana ku Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040.